Mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo abakardinale batore umupapa mushasha azosubirira Papa Francisco, impinduka zitunguranye zirabandanya kwigaragaza i Vatikano hagati mu bakardinale bazitabira amatora. Impinduka nshasha iriko iravugwa cane nuko mu bakardinale 135 bari bazi ko bazotora umupapa mushasha, abakardinale babiri baza bamaze gukuramwo akarenge. Abo nabo akaba ari kardinale Vinko Purigi wo muri Bosnia na kardinale Antonio Cañizares wo muri Espagne. Imvo batanze akaba ari uko amagara yabo atifashe neza. Nkuko tubisanga kuri Vaticano News, ikinyamakuru gikuru ci Vaticano kuri uno wa kabiri mu gatondo niho catangaza kandi kikanamenyesha ayo makuru mu gihe vyari bimaze imisi binuganuganwa. Mu bisanzwe abakardinale bari munsi y'imyaka 80 nibo bemerewe gutora papa. Mwomenya ko conclave canke cum clavis mu kilatini, ihwaniro ry'abakardinale yo gutora papa biyugaranye bitazoba igikwije igitigiri cari gitegekanijwe, kuko izoba igizwe n'abakardinale 133. Akandi gasha kabaye i Vatikano kandi kariho kavugwa cane ni Kardinale Giovanni Angelo Becciu w'imyaka 76 avuka mu Butaliyani. Uyu nawe guhera mu ndwi iheze yararahiye ararengwa ko atavi Vatikano adatoye umupapa mushasha, naho atabifitiye uburenganzira kubera ibihano asanzwe arimwo guhera mu 2019. Tubibutse ko uyu mukardinale yagiriwe no gukoresha nabi amafaranga y'Eklezia mu gihe yarakirongoye igisata cyo kuraba abaja mu mugwi w'aberanda i Vatikano. Ivyo akaba yabikoze mbere mu gihe atari yemerewe no guhonyora mu mugirwa n'umwe w'i Vatikano mbere ku munsi w'amaziko wa Papa Francisco. Nawe akaba yari yahigereye, akaba yaciye aganira n'itangazamakuru kugira bose babimenye ko yahashitse kandi ko agamije kwitabira amatora yo gutora umusubirizi wa Petero. Imvo nyamukuru atanga ngo nuko yumva atamvo nimwe yomubuza kwitabira conclave mu gihe uwamufatiye ibihano atagihari. Kuri we rero ngo ibihano yari yafatiwe byajanye na Papa Francisco. Ariko rero abakardinale bamwe baragize ico babivugako. Nka Kardinale Angelo Rossi wo muri Argentine avugana n'ikinyamakuru Infobae ca Peru yagize ati: naho atarije mfata ingingo ko Papa Francisco yitahiye amubwiye ati oya, ni vyiza ko yokubahiriza iyo oya. Arungikanya ko yizeye ko azobumvira kudahonyora hazobera conclave. Ariko rero ku munsi wa kabiri uno munsi niho yamenyesha ko avuye kwizima ko atazoja gutora papa. Ati: ndavye ineza mfitiye ku mutima, nipfuriza kandi Eklezia nkunda nakoreye atabujyajya, eka mbere nipfuza kwama nkorera kubw'ineza n'ubumwe bw'umuryango wa Eklezia. Ndemeye kutazoja ku nguvu muri ayo matora. Nahisemo kutinjira muri conclave mu kubaha nk'uko namye ndabikora ugushaka kwa Papa Francisco. Ivyo akaba yabikoze inyuma y'uko umunyamabanga wa Vatikano Pietro Parole amweretse ubwete bwa papa rusinye ko n'urudome rumwe gusa fe rumumenyesha ko adashobora kwitabira iyo conclave. Ahandi ho akaba yari yanse kuva kwizima. Ihwaniro ryo gutora uyundi mupapa rikazotangura kwigenekerezo ry'indwi z'uku kwezi kwa gatanu. Mbere abakardinale bakabaza bamaze kumenyesha ko conclave izotangura igenekerezo ry'indwi z'uku kwezi kwa gatanu. Bamwe mu bakardinale baganira n'itangazamakuru baramenyesha ko biteze ko bizogenda neza kandi ko amatora atazoramba. Muri ino misi isigaye bakaba ariko bagerageza kumenyana hagati yabo kubera ko hari benshi papa yaheruka gushinga ayo mabanga kugira ngo baze bahure batora abo bamaze kumenya. Naho biruko mwomenya ko Uburayi aribwo bufise benshi kuko gushika ubu bufise 50 kwijana na 33 bazotora. Benshi bakaba ari abataliyano, naho ubukristu mu bihugu vya Burayi bwagabanutse cyane. Mwomenya ko uyu munsi Afrika ariyo ifise abakristo benshi ku isi bashika 734,000, igakurikirwa na Amerika y'Epfo ifise 637,000, nkuko tubisanga muri annuaire y'Vatikano ikora ubushakashatsi kuri Eklezia Katolika uko yifashe ku isi yose muri rusangi. Uyu munsi Afrika ikaba ifatwa nk'umugabane w'umwizero mu bukristo, eka mbere n'akazoza ka Eklezia kuko ariho hasigaye abakristo benshi kandi bacitabira gusenga. Uguhindura icemezo vya Kardinale Becciu vyaruhuriye abakardinale batari bake kuko bamufata nk'uwagumutse kandi nk'ushaka gutoba amatora ya papa azoba mu ndwiza.
mwomenya ko guhera mu 2019 Cardinal Becchi gushika uyu munsi afata ko akiri umwere naho yagiriwe n'icaha mu rubanza rwaciwe na sentare y'i Vatikano. Eka mbere ibihano arimwo akaba atavyemera, ari naco catumye ajurira urubanza. Mwomenya ko icaha yagirijwe na sentare y'i Vatikano ari ukunyuruza no kugura inzu mu manyanga mu gisagara ca Londres yatwaye imiliyoni 232 z'amadolari y'abanyamerika, akayigura i Londres mu Bwongereza mu gihe atari yagishije inama ababijejwe. Eka mbere mu matohoza yakozwe akaba yemeza ko iyo nzu itari ifise agaciro kangana n'ayo mafaranga. Ariko rero guhera ico gihe yagiriwe n'ico caha, Papa Francisco amaze kubimenya ntiyamwihanganiye naho yarasanzwe ari umwishikira iwe. Akaba ari naco caha catumye ashengezwa imbere y'ubutungane, mbere sentare y'i Vatikano ikamucira igihano c'imyaka 5 n'amezi 6 n'amande ibihumbi 87 vy'amadolari y'abanyamerika. Akaba yabaye umukardinale wa mbere ashengejwe kubera ico caha cyo kunyuruza ubutunzi bw'i Vatikano. Eklezia ikaba yahahombeye amafaranga menshi kuko mu nyuma vyaje kumenyekana ko hariho nayo yari yarungikiye muri umunawe. Ico kikaba catumye sentare imucira urubanza rukomeye. Mwomenya ko kuva Papa Francisco amuhagaritse yatakaje uburenganzira bwose buhabwa abakardinale, kiretse ko yagumije izina gusa y'ubukardinale. Imbere yuko ashengera, Papa Francisco kubw'impuhwe n'ikigongwe yari yamurekuriye mu 2023 gusa uburenganzira bwo gushobora kuja gusengana hamwe n'abandi. Ivyo bigatuma yumva ko n'ibindi yarabirekuriwe. Cardinal Becchi akaba yari yahawe amabanga na Vatikano mu 2018 mu gisata cyo kuraba no gushira abakristo mu gihe caberanda muri Eklezia. Hama akaba yabikuwemwo nuko yagiriwe n'ubwo bunyonyezi. Mu 2019 niho umushinjacaha mukuru wa Vatikano yatangura amatohoza kuvyo yagirizwa, hama baza gusanga yagirwa koko nico caha. Papa aravyemeza, hama urubanza ruratangura hamwe n'abandi bafatikanije. Ariko guhera ico gihe Cardinal Angelo yagumye abihakana. Mwomenya ko ivyamushikiye vyatangaje benshi bikavuna imitima abatari bake, kuko batibaza ko umukardinale ashobora kugwa muri ico caha cyo kugira umwina w'ivyisi. Eka kandi yari umuntu atinyitse kandi afise igihagararo i Vatikano. Nubwo afise imyaka yo gushobora gutora, abandi bazotora nawe avyumva ku matwi kubera icaha yaguyemo. Mwomenya ko ku munsi wo gutora Papa, amatora agenze neza ku nshuro ya mbere, hazofumbuka umwotsi wera umenyesha ko Papa yamaze gutorwa. Ariko vyanse ku nshuro ya mbere hazofumbuka umwotsi wirabura, gutyo abatari bake bamenye ko Papa atashoboye gutorwa ku nshuro ya mbere, gutyo baheze basubiremwo amatora gushika batoye Papa. Yitezwe rero ko amatora atazomara imisi myinshi nk'uko biriko biravugwa n'abakardinale. Abakardinale mbere bakaba bamaze kwemeza ko bizonyaruka kandi bariko baravyitegurira neza. Dushishikare kubasengera kugira ngo bize bigende neza, kandi Eklezia ishishikare kumenyesha inkuru nziza iyobowe n'umusubirizi wa Petero Mweranda. Nkaba ndangije ndabashimira mwebwe mwese mudukurikirana n'agahwane. Imana ibarinde. Ciao ciao.